Yesu abahezagire. Turaguhaye Amina. icubahiro mwami wacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko bikunze ko tuba muri kino kibanza. Rero turaguhaye ikaze, tuguha n'icubahiro, kura amahoro yacu, uri ubuhungiro bwacu, shimwa ushigwe hejuru. Tukweretse n'amiga yacu, tukweretse n'ijambo ryugurura. Reka utugirire neza mana, reka utwigishe, reka utuhugure, kuko ijambo ryawe iyo rije mana riba rije kugira ngo rize kudukomeza, rize kudusubizamo inkomezi. Rero turasenze kugira ngo utugirire neza mana, begereye bose mana, kugira twumve, udutere iteka, utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amina. Yesu nashimwe. Amen. Ndabaramukije ubugira kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugira ubuntu n'Imana kuba muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icubahiro kubona yatugiriye neza tugashobora kuba muri uyu mwanya tukumva ijambo ry'Imana kandi twese twumvikana ni iby'igiciro. Rero tudatebeje ni umwanya wo kugurura. Reka turabe umurongo w'ijambo ry'Imana twokwishimikiza mu kugurura. Reka dusome imirongo mikeya iri mu gitabo ca Rusi. Turasoma igice ca mbere, turahera ku murongo, tugombe duhere ku murongo wa 6, ariko mfise imirongo yo hepfo gatoya kugira ngo tuvyumve neza. Duhere ku murongo wa 6. Ku mutwe w'amajambo haravuga ngo Rusi yanka guheba inabukwe, bukeye avana hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari, bo n'abakazana biwe bompi bajana inzira isubira mu gihugu cy'i Buyuda. Nawomi abwira abakazana biwe bompi ati nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uhoraho abagirire neza nk'uko mwagiriye neza abahisi bo nanje. Uhoraho abahe mwempi gusubira kubaka ingo, mugire abagabo. Arabagumbira, baraturikisha, bararira. Baramwishyura batoyaye, ariko turasubiranayo nawe mu ihanga ryanyu. Nawomi arabishyura ati bakobwa banje, nimwisubirire inyuma. Niki gitumye mugomba kujana nanje? Hari abandi bana ngifise mu nda ngo baze babe abagabo banyu? Nimwisubirire inyuma bakobwa banje, mwigire, kuko ndenze gucurwa. Iyo mba mvuzeho nti ndi n'ivyizigiro, ndeke naho noronka umugabira ijoro nyene nkazovyara abahungu. Mbega ibyo vyotuma mubarindira gushitsa aho bazokurira? Ibyo vyotuma mureka kurondera abagabo? Vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko muntera akagongwe, kuko ukuboko k'Uhoraho kwaramvuriye kundwanya. Barongera baraturikisha, bararira. Orupagumbira inabukwe, ariko Rusi amugumako akamaramata. Nawomi aravuga ati raba, mugenzi wawe asubiye mu b'iwabo no ku mana yabo. Nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe. Rusi aramwishyura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe
uhoraho arakabimpanira kandi birushirije ninagira ikizontandukanya nawe atari ugupfa atari urupfu. Yesu Kristo nabahezagire. N'aya majambo y'Imana tugomba twishimikize muku gusenga kwacu. N'aya majambo ni inkuru tuzi, benshi tuyizi, turazi iyi nkuru ya Rusi na Naomi na Orpa. Uyu turabonye aya majambo ngene byagenze, ntitugomba kuza kuvuga iswara ngene byagenze. Aba bantu hateye inzara, hanyuma ngo bagende basukira mu gihugu c'ikinyamahanga. Bashitseyo uyu Naomi agira ibibazo, arabura umugabo wiwe, abahungu biwe babiri nabo nyene barapfa, hanyuma aba mu bibazo. Haragera igihe aravuga ati jewe ntaco ncambariye, abwira aba bakazana biwe, arababwira Orpa na Rusi ati nimwisubire mu gihugu c'iwanyu. Amajambo mfise n'aya majambo yo ku murongo wa 15, imirongo ibiri ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 17. Nawe maravuga ati raba mugenzi abasubiye mubi wabo no ku mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, imana yawe nizoba imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. N'aya majambo y'Imana n'iy'imirongo. Bene data, sigombye kuza ngo twige kw'iri jambo, kw'iyi sware yabaye kw'aya majambo. Mugabo aya majambo arafise ico atwigisha. Tugiye hariya tukaraba mw'ijambo ry'Imana, n'akarorero, uyu Rusi aravuga ati jewe sinzohemuka. Natwe twogomba tukaraba mw'ijambo ubwacu, tukaraba ubwacu hari ibyo twari twariyemeje. Bamwe sinzi ko ari bose, sinzi umwe wese ahantu yaba yarabatirijwe, mugabo jewe ahantu nabatirijwe, igihe nabatirizwa hariho amajambo navuze. Barambajije bati uzokorera Imana gushitsa ryari? Navuze ngo nzokorera Imana gushika ku gupfa. Rero ngo canke Yesu Kristo agarutse. Rero mw'iyi minsi ibintu bidukura ku Mana ni byinshi. Urasanga umuntu araba mu mageragezwa, uno munsi akavuga ati je kugira ngo bigende neza noca muri iyi nzira, no bigenza uku, vyogenda uku. Ugasanga izo nzira duhaye turacamwo, duhaye turihinyuza ku byo twari twaremeye yuko tuzokurikira Imana kugushika gupfa, ariko ugasanga durasubiye inyuma. Uburorero ni bwinshi, ibintu bituvana ku Mana. Nk'akarorero, hariho ndibuka ikintu kimwe, aho umuntu yigeze kumbwira ijambo rimwe rintera n'ubwoba. Aho ndi turi kumwe na madamu, hari ahantu twari turi, yari umuntu nyene ntiyari anakijijwe, mwabarya abantu yari n'umwirabure. Yarakunda kutwegera, hari muri SN, akatubwira ukuntu dukwiye kwifata, kandi ubibona yari umuntu mwiza, kandi yaragerageza kutubwira ukuntu vyifashe. Rero hari ijambo rimwe yigeze kuvuga ngo urumva ngo kugira ngo uronke nk'impapuro, nk'akarorero, ngo nka wewe ngo nka wewe ngo ucuronda nk'umuntu w'umuntu ngo w'umugore wa ngaha ngo afite impapuro ngo agaca agira ngo mugaca mugira mariage, ngo hanyuma urose impapuro ngo mukozoca mubivamwo. Urumva nk'icyo ni ikintu c'ubugesera. Ukumva nk'icyo kintu n'ibintu byari biteye ubwoba. N'ibintu byinshi usanga ngaho hanyuma umuntu aragendagenda bituma umuntu byo kuvana ku Mana ukaja ahandi hantu. Murabona Rafapasi nageze kuvuga ikintu ahantu twari turi, ahantu nahora twari tumaze iminsi tuba muri Noise.
ngena bafishije ku mugaragaro, bakakubwira bati barafisha bati wewe niwemera kuba umutinganyirizo homosexuel nta kibazo, nta n'uzogukora ko n'ibyangombwa uzobironka fasirema, agateka kawe kazoba gakingiwe. Urumva ivyo ni vyaha by'isodomu n'igomora, ibintu byinshi abantu b'isodomu n'igomora byari ibyo byaha by'ubugarariji, ibyo byaha by'ubusambanyi. Imana idutabare rero. N'umuntu yovuga ibintu byinshi, Yesu Kristo nabahezagire. Ari ahantu usanga nk'ukunye twahora turi mu gihe ca sama, urashobora kuba hari ukuntu bakubwira ati tugende muri natire, tugende, ukagenda kwicara nk'ahandi hantu, abantu muhura akakubwira ati none wewe ukora iki? Abarya abantu usanga bari abantu bakomeye, bakakurokirita, bakakubwira ati wowe ukora iki? Ukamubwira ati nta kazi mfise, akakubwira ati noneho nta kazi ugira, ati burya rero je nokurangira akazi kandi ako kazi karahemba. Hariho umugenzi wanje bigeze kubibwira nk'uko nyene, ako kazi karahemba. Aramwegera amubwira, nta bindi yamubwiye. Urabona yuko twebwe naho turiko turakorera Imana hariho ibindi. Na Paulo yarakorera Imana mugabo ngo hariho ukuntu yaja kujisha, sinibuka ko narabivuze neza, yaraja kurondera uburyo bwo kugira ngo ashobore gukorera Imana. Nariko ndavuga rero nk'uwo muntu acamuvuga ati ikinamuraga ati ako kazi karahemba n'amafaranga menshi. Amubwiye ati ni ako kazi nakahe? Nta kindi yamubwiye, nivyo nyene narimvuze, ati wokwemera ukaja muri uyu mugwi wobironkamwo amafaranga menshi. Urumva rero amahero turayakeneye, ugasanga umuntu avuga ati jewe amahera nari ndayakeneye ntiyoncika. Imana igirente, Imana itubabarire, ntituze twihinyure kuco twemeye. Twaravuze yuko tuzokorera Imana kandi Imana tuzoyumako, ariko mw'iyi minsi ya nyuma ibintu bihaye birakura abantu ku gakiza ni byinshi. Imana idutabare cane. Tumaze iminsi twiga amajambo, pasiteri wacu Gerve yatwigisha amajambo ya ba Daniyeli. Daniyeli yari mu gihugu c'ikinyamahanga, mugabo arafata imigabo, aravuga yuko atazokwiyumanisha ikintu na kimwe byaba byo kurya. Kandi bene data, Daniyeli murabona ko ngo biririye insoromano, mugabo ntaco baragize. Urya mwami yariko aragira amakritere yabo, amakritere yariko aragira kugira ngo bagaburire neza bantuze ba Daniyeli bariko baririra insoromano, ariko ntaco byababujije, ntaco byabiciye. Imana yabanye nabo, Imana yagumanye nabo, Imana yabagiriye neza, bagiye babona ikiganza cayo. Yosefu ari hariya mu gihugu c'ikinyamahanga, iyo yari yaragurishijwe, arahura n'amageragezwa. Muka Potifari amuza imbere, aramugabira igitsitaza, mugabo Yosefu araryumako. Nk'uwundi ari kuvuga ati jewe Imana impaye kumenyana n'umugore w'umutegetsi, ibi bintu iyo kaje sinoyihusha. Mugabo arumira ku Mana, aravuga ati jewe sinzokwiyanduza ku kintu na kimwe. Aremera araja muri prizo, naho muri prizo yabanye n'Imana, Imana yagiye ibana nawe. Yesu Kristo nagirene, nadutabare, kandi Yesu Kristo ashishikara adufasha natwe. Abona ni muri kahise, ivyo nivyo twasomye muri Bibiliya, kandi twaravyizeye ko ari ukuri, kandi n'ukuri ijambo ry'Imana n'ukuri. Rero ivyo sivyo twovuga, natwebwe ukoreye Imana akayumako izomugirira neza. N'aya majambo y'Imana yuko dukwiye kubumira ku Mana, kandi Imana nayo ntayizokwigera ita uwayo. Yesu Kristo nabahezagire n'aya majambo. Naho turi mu mahanga, hari
uko twari twabana n'Imana hariya mu gihugu iwacu, hari uko twari dukorera Imana, hari uko twabaye mu bikorwa by'Imana, mugabo umuntu agashika ahantu ugasanga twarareburuye, umuntu akavuga ati ngomba ndondere ubuzima. Hariho bamwe bamwe usanga nakubwira ati jewe sinaje kuvuga ubutumwa, jewe naje kurondera amayero, naje kurondera amafaranga. Ariko ico onye sico duhamagarirwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwa mbere na mbere mubanze mwitwarike iby'ubwami bw'Imana, ngo ibindi byose muzovyongerwa nk'inyongera. N'aya majambo y'Imana numva twosangira kano kanya. Yesu Kristo n'abahezagire. Yesu Kristo n'abahezagire. Amen. 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 Reka dusenge Imana. Mwami wacu uri mw'ijuru, turagushimiye, turagukengurukira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu tugirira buri munsi. Tugushimiye kw'iri jambo wongeye kuducurira yuko dukwiye kukumirako. Uyu Rusi arafata ingingo yuko atazokwigera yitandukanya na inabukwe, aho inabukwe azoba ariko ari hazoba. Kandi uyu Rusi no muri kazoza kiwe yagize ikiganza ciza, turabona ngena yagize ikiganza ciza. Databuja natwe turakwinginze, wongere ubane natwe, wongere turwanirire. Ibiza bidukura ku gakiza mw'iyi minsi ni byinshi, turakwinginze mutabazi mwiza, wongere udushibamire. Turagomba mpemu wawe yongera agumbira imitima yacu, uduhe gushingwa neza mu gakiza, uzoba ukoze mutabazi mwiza. Nuko turakwinginze gushishikara ubana natwe, ubuntu bwa n'imbabazi bituboneke ko. Mana, turasengera umwanya ukurikira, turakweretse abakozi bawe ari inyuma, turakwinginze ngo ushishikare ubana natwe, utugirire neza muri byose, ubuntu bwa n'imbabazi bituboneke ko uzoba ukoze mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Amen. Arakoze cyane mwene data, amajambo meza tugaburiye, dusomeye amajambo meza meza cyane. Ko kuntu Rusi yasekebanye nabukwe ibintu by'igitangaza, kuko uravye nabukwe yari yagejeje aramusigurira, aramwereka yuko kumukurikira atanyungu urimo, ko yaramusiguriye ati arashaje zivyara, naho noronka umugabo akavyara rino joro, umwana novyara ntiwamukimurindira. Kuko yaramusigurira aramubwira ati muri abantu beza, mwabereye beza bahisi, mwisubire ku mana zanyu, mu miryango yanyu, muzoronka abagabo, muvyare, mumukore neza. Oropa rero yaravyumvise, araba kubiboneka, papa aravuga ati nivyo, acari muto, mugenda no kwirondera umugabo, reka asubire ku mana yacu. Ariko mwene data yaturirimbiye avuga ati duhebe byose. N'iri jambo turabona ko risa n'iryo ndirimbo yigeze, kuko Rusi yasa n'uhevye byose mu gukurikira inabukwe, nta kintu na kimwe yaziga. Urabona ko byose ahevye, akavyizigiro vyo kuzoronka umugabo, akavyizigiro vya kazoza. Mugabo aramubwira ati imana yawe izoba imana yanje. Nubwo yareka amubwira ngo asubire ku mana y'iwabo, yamubwira ati imana yawe izoba imana yanje. Hariho imana yari yabonye muri inabukwe. Amaze kumukurikira, wamenga nta vyizigiro, ariko imana yabanye nawe. Iyo umuntu akurikiye imana, twavuze mu mwanya wahera ko imana ari byose. Rusi yaciye aronka byose, yahavuye naho byari bimeze uko yahavuye aronka umugabo w'umutunzi, aronka n'uruvyaro rwiza, kuko Rusi na Bowazi bahavuye bavyara Obedi, Obedi nawe yahavuye avyara Isayi avyara Dawidi. No muri iki gihe murazi ko tuvuga ngo umunago wo mu giti ca Dawidi. Rero iyo umuntu ahevye byose, mu gihe umuntu abona yuko ibintu byose umenga nta nzira, ariko akiheba agakurikira imana, mu mana hariyo byose. Rero muri data arakoze. Reka duhe kaze rero Pasiteri